mwa kino gihugu hari igihe umuntu yari muto umengo nta kibanza afise. Umupangayi rero afatwa nk'umuntu muto, afatwa nk'uko umengo n'amateka mukingira. Nico kimwe n'ikibazo kijanye n'abakozi bo mu nzu. Tuvuze abakozi bo mu nzu rero hariho n'iyindi migwi mu bisanzwe nta muntu n'umwe yagomba kubaho. Ico ni ikibazo ca kabiri, yagomba kubaho atagira ico bita kontra, nta kirazira, hanyuma kandi ngo ashobore no kuvuzwa, kuko ivyo vyose ndiko ndavuga biri garanti, bikingiwe n'amategeko y'igihugu twese kuri mashingira, bigaca vyongera bigakingirwa n'amategeko mpuzamakungu. Uburundi bwashizeho ibikumu. Ndabayeho akarorero, itegeko rya ONU rivuga kandi rikubahiriza uburenganzira butuma umuntu abaho mu byo akeneye. Iryo tegeko Burundi bwararishize bw'ikumu mu 1990. Iryo tegeko rivuga iki? Iryo tegeko rivuga ibintu bijanye n'ubutunzi n'imibano n'imico. Umuntu rero mu gihugu ciwe agomba ivyo bintu bigomba kubahirizwa. Icambere, uburenganzira bwo kuronka aho umuntu ashike ku musaya. Ubwo n'uburenganzira si ibintu negosiya na leta, eka n'uburenganzira. Leta igomba gushiraho uburyo bwose bushoboka umuntu. Nico gituma abantu baza gutwara bigo baruka muri politike hajya nibaza ivyo bajamo. Umuntu aja muri politike afise ico bita ethique politique, no kuvuga ubuntu bwo kwitaho ineza y'abandi. Mu bisanzwe cyazira ko asinzira yumvise ko hari umuntu ari sous sa responsabilité afise ikibazo. Nico gituma ayo maduruwa usanga hari tukurikije ingene amateka rutarutana mu gihugu hatangura ibyo shingiro byo kwita itegeko risumba yandi, hagaca hakurikira ari amategeko bita amakonvansiyo cyangwa amatrete igihugu kiba carashize bw'ikumu. Kuko iyo mutari mubizi, igihugu iyo kicaye kugira ico bita signature, ico bita signé d'engagement, kica kigira ico bita ratification. Iryo tegeko rishariza ubwa kabiri imbere y'ayandi mategeko bita les lois organiques. Achaza tufate ku Faransa mu twita hiérarchie des normes juridiques. Hagaca hakurikira rero amategeko bita les lois organiques azubugira gatatu n'amarwa ordinaire, n'amadecret, n'amaordonnance, n'amaarrêté, n'amarrêté, amaordonnance, n'amainstruction. Amategeko ragenda rutana gutyo. Wumvise rero abantu batagomba koza bw'ino shingiro nibahiriza amakonvansi, burya haba hari ikibazo swat ivyo bagiyemo navyo bazi navyo bumva cangwa baravyumva bakavyirangiza kubera inyungu zaba canke bariye. Urumvikana ivyo bintu rero twebwe mwishirahamwe urikome tuvuga tuti ayo mategeko niyubahirizwe d'abord. Uburenganzira bw'umuntu nikubahirizwe cyane cyane kuronka aho umuntu akika umusaya. Uti kubera eraba mwakino gihugu murabibona, jewe sintabiharuro office n'amastatistike fise mugaje nibaza ko mu bisagara dufatire nkungaye gucumbura atuhambira ngo iriko kwijana badaba barapanze kware meme plus barapanze none gaye agataka abantu nkabo mwumva kapikata byo kubahirizwa kwe abantu nabo urashobora kugira umuntu arashobora kuvyuka afise yiwe kubera peut-être afise ikibazo kinakiriya, ukaza wumva inzu yayikuye kuri 500,000 yashize ku miliyoni 10. Sirikere base wafurije kugira ngo duze akakubwira wewe ngo amafaranga yatagaciro niyo ari kimwe n'atanga mugabo navyone ivyo nivyo mugabo birafise urutonde bigomba gukurikiza. Uko rutonde nako nawe uri mu mwaro ushira hatari leta oya nawe uri no. Nico gituma mbere webe twagize plaidoyer n'abandi barabivuga, harateba haraja itegeko ryashizwe mu mwaka mu kwezi kw'indwi mu 2024, itegeko ry'umukuru w'igihugu decret. Iryo tegeko igitangaje burya n'amafaranga barayashiramwo
kuva rigiyeho burya arababegetiza amafaranga yo tumugo gufonsio n'urwego rwitwa mu gifaransa autorité wa agence yitwa ASTI n'urwego rujejwe gutunganya neza igisata cy'inyubako zibizare ziba ni za mikoro twabo mugabo ikibabaje n'abantu bashize iryo tegeko bo mu mitwe yabo ni tagisi nivyo biniko bimeze bo mu mitwe yabo ni tagisi mugabo bakibagira yuko n'umusitwe nawe agomba kubahirizwa n'ugusonera leta rero sikita kwizirabona mu muntu ikimukuramo gusa oya nibanzira bidaboro yuko amerewe neza nico twebwe twifuza kandi twiyumvira rero mu ncamake iryo tegeko ryategeko ko ryashitsweho igitego ryaragiyeho mugabo urwego ruza gutunganya ivyo bintu malgré yuko n'amafaranga yo gutuma rubaho yaragiyeho ari mu itegeko riteganya amafaranga ritikoresha none umusinzi urajaho mugabo umuntu aca yibaza ikibazo none habuze iki mugabo rero mu muvyibuke burya ibi bintu biramutse bifunksionye hari inyungu z'abantu biza kugusikira ivyo muvyumve kuko wewe bahuduza 30% hanyuma ugaca bakubwira bati no kirazira kurenza 15 canke 10% ku muntu ufise urumva yuko aca avuga ati no ivyo bintu kubera iki nabamba afise rupanga aca avuga ati ivyo bintu je no kubera ko bigenda gute numva ko vyesha bigora iyo abandi bantu ro bavyishe bagishibije n'abantu bitabona abakomisiyoneri umukomisiyoneri acogenda kuvugana n'umuntu uzenya n'umupropriétaire mwene inzu agaca amubwira ati inzu yanje jerekere ko 500 mugabo agaca agenda kuduza kugira ngo bazoce bumvikana kuko aza gushira hamwe umuguzi n'umugurisha ari uko bamaze kugira yamaze kumvikana ingene turiya dukurabesho mpangahe gutyo bagaca bagira amashandaje sirodo urumva ku mugongo w'umupangahe ivyo rero leta igomba gushiraho uburyo bwose abantu b'abakomisiyoneri bagabanuka ico kintu kirihuta cane hanyuma murumva ko intumbero yavyo yose niyo gukingira umwenegihugu ico ni cambere kigira kabiri leta igomba gutuma habaho urwego ruhuriwemwo n'abantu batatu n'imigwi itatu y'abantu ni ukuvuga bene amazu les propriétaires abasarukira leta hamwe n'abarokateri domo baje bapanze kugira ngo agateka hamwe n'abandi kubahirizwe ico nacone gishoboka mugabo nagira mamagarire abantu bajejwe gupanga sinzi ko biva ko ari uko abantu bapanganye nibagirishira hamwe none nimwaje ko bagabo bagize ngo bagabo mu gahinda ishira by'abagabo mu gahinda erega hajya hari iby'abantu batari kumenye bitavuzwe nimwabonye abadamu bandi baci batangura kwikubita gaje bavuga bati mwabadamu muratumara amazi nimwabonye ku rezo sosiyo hari bamwe bavuga haje ikintu kitavuzwe icivu nyamba mubona gateka kazi na muntu ahanari yakubahirizwa hamwe hamwe burya no kubera hari abantu bavyitangiye barabizira barabipfira iyo rero ikintu kitavuzwe igikunda ngo kikogwe turasavye rero turateye akamo abantu bo muri leta namwebwe natwe tw'abasitwaye navuze ikintu kibi no gutuka ikintu kibi mugabo gusa ivyo ufite uburenganzira nakoze ari muri turasavye rero abantu baje hamwe bagwanira gateka kabo ivyo je ndiko ndavyumva ubwo n'uruhande rw'abapanze n'abapangishije na leta igomba kubwira muri bwo gutorumuti ikigira kabiri ni ikibazo kijanye n'abakozi bo mu kuko nabivuze nibizo shingiro hamwe najyataye mu cyo kubabwira cyo igihugu cy'Uburundi cyashira gukora 19 biragaranisa biremeza neza ko umuntu wese akora mu gihugu afise akazi agomba kugira icyo bitakoba ico ni cyambere ikigira kabiri agomba kwivuza no kuvuzwa
ivyo bintu ababwiye leta yarabishize mu ntuze mu mategeko mugabo uri muratubariza ni bande babikurikiza urwego ruhari rujeje kubwira ko urugo ruca mugira nini biri muri code de travail muzogene murabe mugabo none ko uri muri code de travail ninde abikwiye ahubwo nagira sabe urumva abakozi bo mu nzu nabo jewe ndazi nk'umuntu ashobora kwirukana abakozi mu mwaka wose akirukana abakozi 20 kandi benshi bakora ari abana usanga ari abantu by'ukuri bakwiye vuma gukingira ivyo bintu rero murumva yuko by'ukuri igihugu erega hari ibintu kwegera umuvumo igihugu mbere bari mubizi hari ibintu kwegera umuvumo igihugu ibintu igihugu gikora bigakwegera umuvumo igihugu utabizi igihugu kirenganya imfuvyi igihugu kirenganya abapfakazi igihugu kirenganya aboro mumenye neza yuko ico gihugu hari ibintu bimwe bidashobora gushika urumva neza aba bantu rero bitwa abantu bato twitari vulnerable burya nariko ndababwiye dufatire ku mupangayi mu gihugu dufatire mu bisagara usanga 90% kuko ndabivuze ba 70% arabapangayi abo bantu bato nabo rero ucu usanga umengo niboja hamwe niyo bagiye hamwe bashobora rondera kubekaraza ngo ntibave ngo nabagumuzi oro kuvuga uburenganzira bwabo nuko n'ubu nawe ashobora kugira uburenganzira bwiwe ico ni cyambe ikigira kabiri kwikinyene nariko ndababwira yuko uburenganzira bw'umuntu bugwanirwa mugabo mu kurwanira rufite amategeko bikurikiza aba bakozi bo mu nzu rero umuntu ashobora gukorera umuntu agaca mwirukana akabarware ko si gushaka agaca agenda uko agukorera imyaka 5 agukorera imyaka 10 wowe ibintu bishoboka kwe tuvugisha ukuri ivyo bintu bizana ikibazo mugabo ivyo biba gutya kubera urumva hari amategeko mugabo ntabwo ruhari ushira mu ngiro na leta bumva umengo biragoye dore bashira mu ngiro ikindi naco cyo nagomba ndababwire niki kibazo kijanye no kwivuza no kuvugwa no kugira aba bantu niyagwaye umukoresha wa kumuvuza kugira ngo bazakire aca mubwira ngo banze kugenda muhira ngo nutuge ruguru ngo niwe kiruzoga urumva ubwo bwicaye urumva ubwicaye umuntu akorera abana umuntu akugaburira ukumva yuko agize ikibazo wewe wabaza kumumugagaza kugwarira ruguru utomwita umuvuze ntakujya uvuza abana ndababwiza ukuri ivyo mu mico partout reka ndababwire ikintu gihambaye murabizi hariho hormone bita oxytocin sindi umuganga mugabo ndafise bimwe iyo hormone bita oxytocin mu biga bw'ikiganga bava ngo ni hormone de l'amour ni hormone igikoko cyose ikintu cyose kivyaye urazi ko nzuru des espèces mugabo turi doté de conscience umuntu ikintu cyose kivuka iyo kiravyara iyo hormone kiba secrète d'office ikacihuza hagaca haza urukundo naturel hagati y'umuntu n'umuntu nicyo gituma usanga abantu kenshi basangira amaraso usanga niyo nyina umwana afise ikibazo nyina batari kumwe ashobora kumva ko hari ikibazo akavyiyumvamo canke niyo sinzi murabona ibikoko burya ibikoko iyo sinzi ko murabibona igikoko kizi umwana wacu agize ingorane gikoresha ingufu zose zifise kugira ngo protege urabe inkoko urabe byose ingurube yonyine niyishonje iry'abana bayo yonyine nashaka kuvuga ibi ngaho nashaka kuvuga yuko niwakunda uwo muvuga wakunda inshuti ukakunda ujya muntu yaguhaye ico nico twita amour d'intérêt urukundo rw'inyungu mugabe kizoba yakukunda umuntu niki kintu cyuko ushobora umuntu utigira kuzuba n'umuntu agukorera cyukuri kubera mudahujamo mugaca ubonye agize ingorane wowe ugaca urondera kweri ugaca urondera kumugirira nabi ibyo bintu ntibishoboka
na rero je mvuga nti twese nyama tugomba kugira Uburundi butekanye, nyama tugomba kugira Uburundi bufise iteka, twubahirize ivyo bita les droits des vulnérables, agateka ka muntu k'abantu bato bato. Murumvise n'izikiye nyama dushaka Uburundi buzoshikira imbona kazoza mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2040 igihugu cifashe, mu mwaka wa 2060 igihugu giteye imbere, twubahiriza agateka k'abantu, abantu bamwe bafata abantu bato bato. Ivyo bitabikoze kwisi, ivyo nivyo bita les lois de la nature, n'amategeko agenga isi. Iryo tegeko utaryubahirije ni kuba bitegura loi de la semence et de la récolte. Itegeko ryo kubiba no kwimbura ni itegeko rikora dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les cultures du monde. Ni mu bavaro no mu Burundi baramaze ngo ivyo bandi byo kwimbura. Rero leta yacu dufise yumve yuko abantu bato batubahirije. Ubu navuze agateka kabapangaye, nongera mvuga agateka kabakozi bo munsi. Ibi bintu twese tugende tugira conscience, twumve yuko ivyo turakora byose twibagira abantu bafise ingorane. Be mwarumvise no muri biramagena muraba babwira bati igihugu gitaha indaro impunzi, igihugu kitagirane kititaho imfuvyi, igihugu kititaho abapfakazi, igihugu kititaho aboro, ico gihugu kiba kirivuwe à la disparition. Niko bimeze, c'est la loi de la nature. Yemwe Barundi kazi, to develop your conscience collective, umunsi gushira ku kibanza c'umuntu. Igituma haba intambara mu bihugu, igituma haba injyane mu bihugu, nuko ico bita l'ego surdimensionné yadominye mu bantu baba hejuru y'abantu. Kuko ntege uzobabesha abantu batoyi bakurikira umurongo waciwe n'abantu bari imbere y'abantu. Niko bimeze, abantu bari imbere bacu umurongo. Nico gituma mu bintu bijanye n'uburongozi bakubwira bati burya igihugu gitera imbere ku murindi n'ivyiyumviro abantu bari imbere y'abandi bafise. Niko bimeze. Murabona mutwe twari haye umugambi yuko atamuntu azosubira gucirwa, tukavuga amasaga no turabiko twohindura mindset ngere twiyumvira. Ngare ndababwira ejo nagiye mu nama yatunganijwe n'ikigo kitwa byango marché des capitaux, sinzi ko ndatabishika bari bagiyeyo muri Royal Palace. Inama bayitumiye jewe narose ubutumire 3 n'isubijo 343 y'ijoro buca inama iba. Malgré tout digora ndagenda hageze saa 3:45 gutangura saa 2:30 abayigisha bataraza cyane bana Royal Palace. Mwana journaliste bagenda mubaza none n'abantu nk'abantu tuvugije ukuri wo bitiga kwikife kandi ikintu kiri grave naciye ngenda je sinamazina akaza naciye soka cyane mugabo burya rero numviriza abana naje nibaje kuvuga ati muratuba bayatwiye mwari kubivu reka kubera iki c'est normal mumvuge ni bisanzwe. Igihe rero burya ivyo bica bimera ibintu vyo kumenyera ibintu bitari vyiza, bica bimera kurya kw'ingurube yamenya kwivayaga mu vyondo bicafuye, yoyo yumva ko ari normal bwo buzima. Natwe rero si muvuro changer rero matamba tugomba guhindura ingene twiyumvira ingene dukora. Ibi rero jewe bindabigereranya na ryatego ryo kugwanya igiturire. Itego ryo kugwanya igiturire ryagiye mu mwaka wa 2006 biravuga sose turavuga turigisha yuko abantu bari mu nzego z'igihugu kwigana ubutunzi bwabo. None naheze imyaka 20 none ariko barereka. Urumva rero iyo ikintu kije kigusukira inyungu z'umuntu kenshi usanga bigoye. Naha rero jewe mvuga nti mwe muvuze muti ikosa riri kuri leta canke riri kwaho bakoresha. Ikosa riri kuri bose. Mu gihugu kirimo leta nta muntu agarariza kiratsi,
ugararije haba ari ikibazo kuri pa reka je fata ari ikibazo umufasoni wo muri wacu avuze kijanye n'abantu bakoresha abana ntabwo ko ari abatwara igihugu kiserukiwe kugira kuri nyumba kumi inzu 10 ubwo urubona haraje n'ibindi bindi je n'ubwo navugira ngaha atari byo muri gihe mugabo nukuvuga noneho burya ikintu kirabi neza y'igihugu turo monde responsable muragenda muramungiwe gutatucene mwibashimira umwene gihugu wese haramutse hagize urabona ya principe muri twabita la non assistance d'une personne en danger wewe ubonye hari umuntu agize ikibazo ubona ugahora tuwe considérer comme comprise ucufatwa nk'umuntu mufatanya cyane urumva rero twese erega namwe mu baje yaje musanga muramubona muramubiza era namwe birashoboka najewe nkuko nyene mugabo nje bituma tugira inama kugira ngo habe éveil de conscience twese tugire dufashanye rero iki kibazo uwa mbere ni leta uwa kabiri n'umwene gihugu jewe wewe twumve nabivuze yuko hagati yako umuntu wari wese agomba kubahirizwa cyane gifatanya n'ikibazo c'abana ibi bintu nukuri birababaje nabibabwiye umwana araza akaza kuba umuyaya kubera ubukene kubera biriye tugwanye ubukene nukuri bibi byose la cause principale c'est l'extrait de prophète n'ubukene bigaca bivaho kikana bya bintu byo kuvyara umuntu avyarira barabara amadini agaca bigiramo uruhara imiryango ikabigiramo uruhara hari amateori yaje ubona batize barabaho mugabo ni horoscope nico gituma jewe mbona yuko d'abord twese twebwe bamenyesha amakuru murahambaye nimugire sensibilisation nimudufashanye twese na leta igire mugabo nitugere tuvuga ngo ni barya barimwo nabo bantu bari mugabo urumva abantu bato batuye umuntu muto uri muto nyene nico gituma abantu bari mu nzego z'igihugu leta igomba gufata icyo kibazo nka muhugu meje kubishikiriza hanyuma nabaje kiri kibazo gira kabiri muti kukibazo kijanye n'ivy'amazu ati leta yaradugije amafaranga ku mazu ati nico gituma oya byo sivyo ibikoresho byo kubaka n'amazu byose birajana jewe aho numvise badugije ni kuri ntunzi ni kwisima ya Buseko niho badugije hariho n'ibindi byaduze n'ivyo noneho muri rusangi uravye ivyo bitereza agrega economique ni ibintu biboneka neza yuko dufate kuma indicateur nka 3 l'inflation la balance commerciale na le PIB biraboneka yeza ko mu gihugu izo indicateur no kuri zitameze neza ni biboneka mugabo nije gituma habaho leta nibakora ibishoboka byose kugira ngo twebwe dusaba nuko mwe gihugu ayubahiriza nta kindi none leta bitwari kuko giti umuntu azopangiza ndakora ngo kugira konti kabitegeka ico cyane rigira kabiri umuntu azopangiza umuntu azorondera kuduza inzu n'imiburiburi sauf en cas de force majeure atuza kuba afise muzenya ya 2 hanyuma mu kuduza urumva 2 nagire contingent sudo 2 canke 3 canke 5 jose ico ni cyambere ikigira kabiri umuntu azoduza leta igomba kugira urabona ko bavuga kunze kubanza kuvugana bakaba ibiganiro hagati y'abapangisha n'abapanga kugira ngo bumve se bashobora kumvikana none rega niko byahora bigenda ku bintu by'ibitoro n'ibindi kuko ikintu gihize imigwi 3 difa ko imigwi 3 yicanda bakaraba sokine sese igikwiye ndabakarorero murabona transport tika transport none ko bikoma kuri tika transport ya bisi bitogwa ku mazu est-ce que c'est pas vraiment la même formule c'est la même formule urabona kugira ngo bashire igiciro cha bus nuko maririza mu gitoro cyagiye urumva umira nabwo n'ibindi urabona ko babaza kuja hamwe abatransporter leta kugira ngo bumvikane ikintu bokora nibi byabazo byo genda gute none habutse iki muzo habutse tufise abaje bico gisara
ico rero iyo tuba tubona yuko ivyo muri ko muravuga harimo ari ukujana kwijana kuba harabaye bije kuvuga ngana kime kiraba muri kiraba ibi rero ndemera ko bifise uruhara mugabo nibaza yuko ari amafacteur menshi kuba gukombera ibintu byose ushobora gushira hamwe Efreme wo murishikiriza mwavuze ikibazo kijanye nuko abakomisiyoneri aba bantu baje hagati aribo batuma ibi bintu biza ati mbego baribo babituma biba n'agafagitere kamwe muri byinshi abakomisiyoneri nibyo bateye ikibazo kuko wumvise ko bafite uruhara mugabo so bambe abantu bafite mu ruhara n'ibintu amatsi mugabo na nico no kwita context kwa context nayo irakomeye ni ukuvuga burya amatière commerciale ico bita la loi de l'offre et de la demande iyo atariho ikiribwa ibintu bica mubi uya amazu arashobora kuba menshi bigaca bikora ubwo cyo usanga inzu kuri zira nizige n'abazipana mugabo nagenda babwire yuko ico tuma ivyo bintu byose bihera nuko leta yoshiraho de mécanisme de régulation urumva bari bashizeho itegeko ngo vyanse kuri cyane abo bakomisiyoneri nimvera abantu batoza umuntu aje gutoza miliyoni 100 kweri nari hari faranga rimwe giko wawe ivyo bintu ari normal mugabo gasho usanga umukozi akorera ibihumbi 50 kubera wamushikiye agaca guma mukata no ibishoboka nico novuga kameme ko naco nari kibazo hanyuma muravuga n'ikindi kibazo kijanye n'iki kira kabiri mukavuga muti ati urabona aba bantu bakoresha aba bakozi nabo bafise ibibazo bafise imishahara mito ndavyemeye ko bafise imishahara mito makino gihugu abantu bafise imishahara ikwiye ni bake cyane uravyubutse mingene bifasha mugabo jewe mvuga nti ubwo busa abantu basangiye ni habe mu buntu sinzi ko mu cyo kintu cyase kuvuga ubwo busa abantu basangiye ni habe mu buntu umuntu yumve d'abord ko umuntu ari umuntu n'umurenganye ko ari umuntu muto nawe uri kubikwera umufumo navuze igihugu kirenganya imfuvyi karenganya abapfakazi karenganya abo cyangwa umuntu ugiti ciwe arenganya iyo migwi y'abantu zabone vulnerable nagenda kubwire yuko ubaregure par nyine ko ndavuga ni wa dola native ya principe yo kubiba no kwimura ivyo ndiko ndabivuga nta masantima rimwe oya nta bigumba birimo je suis très rationnel ni bintu jewe personne maze ko experimenta nkabona iyo ubaye ukora neza l'objet t'accompagne inévitablement nico gituma jewe ufite natahura umuntu akora nabi natahura umuntu agira nabi ubundi ntavyo ntahura mugabo ivyo ni question de conscience nico gituma jewe numva ukwiye twese kumva ko igihugu kituraba twese tumba kwikorera kuko ni mbese ya twese burya naho wagiye o parade numvise ngo Elon Musk ari barondera isaha bazoza kuba hari hejuru ku kirere naho wagiye hari hejuru ku kirere uzogenda bavuye ku kirere mugabo bavuye i Burundi origine burundese twebwe rero nyamba Imana yaduteretse ngaha burya be muri buka Bibiliya muri Ede ikintu ca mbere Imana imaze kureba umuntu yamuhaye ni mission zibiri zitarega nizirenguke iri tongo uzorikorere iri tongo uzorizigame uzorikingira Edeni yacu rero naha n'Imana yadushize yaduhaye nta muntu numwe ingufu zose yogira ku isi akwiye kuva ngo ni jewe muranumva bayatwara muri CNDF bavuga ngo nibo mu myaka igihumbi nukuri mu babare barota bahagaze ivyo ntibibaho gusa ukuri kuragora kuvuga abantu bakumvise harageye bumva yuko umenga ariko aragira ibi ndabiba maze kubabwira ndabivuga ngo maze kubabwira umwe ku wundi bose umuntu agomba kumva yuko Imana igutije une parcelle de pouvoir ingufu zose wogira ubahiriza umuntu utoye
umuntu muto. Ibi rero jewe mvuga ni tugerageze ibyo dushobora byose igihugu cyacu tukikorere kuko niyo mpezi yacu. Mugabo nk'abo babivuga abanyapolitiki ndabumva bo bakoresha muri byo bita slogan politique kugira ngo bikoma kubire kw'abantu. Ivyo ndaco cyo comprendre bitahura. Kubera je ndari umupoliticien rero ivyo bintu birangora kumva. Birangora kumva ko ari umupoliticien jewe mvuga ibintu nkoresheje icyo bita raisonnement logique. Raisonnement logique rero uginanalize ukerekana ikintu cyose wagipruva par des faits et par la logique. Nico gituma abapoliticiens rimwe na rimwe je ndiko ndabavuga ndabakarira kubera bo barondera kwigarurira imitima y'abantu bato y'abantu simbabarire sisi cyo kugira ngo nkoreshe ko ari ibyo bakoresha imvugo y'ibigumbagumba kugira ngo abantu babakurikire. None ndabakarore nari mwibuka Zebiya Zebiya yarakoze ibishoboka byose ariko bakubwira ko abantu kandi mwarabonye nabize n'abantu nzenya barakurikira. None we kwagiye mu ishuri Zebiya tagiye no mwana we byagenze bite mukurikiriza ngo wewe ntubizi ko ari ibintu abstrait ari udashobora guhambya. Hariho no mu magistra yaramaze nazi nabyo no kuvuga ngaha yaramaze imyaka nka 30 na ari muri parquet general de la République. Twaragaze tumara imyaka misi mizuraniye ukabona ko ya poteye. Naro mvuga nti abantu bari imbere y'abandi mission yabo twese abarundi bwa batuje imbere ubwa mbere ni tukukora itobujya Imana yaduhaye kurikorera kurigirira neza kuduza umwimbo nicyo shatse kuvuga. Ikigira kabiri ni kubikingira. Iryo ni tego rya Bibiliya kandi natwe mu Burundi ngo bishaka kujana abantu basenga. None ibyo zabikoze ngo kindi kikubura rigi. Rero inyishu yawe jewe noyi shura gutyo. Hari kibazo kindi cyabajijwe muti ibi bintu cyo gupanga hariho abantu burya nabo babigira mu ruhara kandi bagira abantu bitwa impunzi. Mu bisanzwe kwisi yose mugabe byose birafite amafacteur bivako. None mu Burundi mu bisanzwe jewe ndaza abantu benshi bagenda gihugu bapangishije amazu barihisha amadolari. Je reconnais abantu barihisha amadolari pourtant bite kugira bucicu kirazira uri sur le territoire burunde uri umurundi canke ugira kugira des transactions en devise kuko biri abazi ce que c'est la politique monétaire, c'est l'un des facteurs qui cause l'inflation et la perte de la valeur de notre monnaie. Biri mu bintu bituma ifaranga ry'igihugu ritagaciro. Iyo ushize imbere amadovize haragera igihe amafaranga yiruze nyakakibagirwa. Ibi rero mu bisanzwe leta agomba kubikagarika. Mugabo none zo bihagarika ari bapangisha abakora bapangisha amazi. Ega niyo bica bigorera. Donc ni amacha hazi muri ndavuga la notion de l'éthique politique. Mu bisanzwe umuntu ari imbere y'abandi aride un vrai leader agomba kwiyarashiza ibintu bita trois intérêts zitatu: intérêt personnel, intérêt familial ou secteur ou un intérêt général. Hatangura inyungu ya benshi uri aride niko bigenda. Naba umwana wawe cyangwa umugore cyangwa umuntu w'inshuti yawe yagiye kuvyora nukonona inyungu ya benshi nakibuza ko mu niko bigenda rugara mu gihe mugabe gihe wenda riko ndavuga yama valeur éthique bwa buntu yama valeur éthique républicaine atashizwe imbere ndebeza ngo bikunde. Rero ikibazo cy'impunzi muvuze barabivuze bavuga ngo nk'ubu wenda wakarore nk'ubu genda leta mugabo nabo mwibuke bajya abantu b'impunzi bafise ibyo biyita les droits zibasonera. Izo droits zibasonera cyangwa zibubahiriza n'amadroit ibihugu byose bihamagarirwa gukingira no kubahiriza.
ariko makino gihugu biravugwa n'umunwa kandi biri mu madomene menshi vuba mugabo ntigiye bikurikira na rero je mvuga nti ibi bintu leta ni ko bivuze leta ni icyumba cyo bigomba kubyubahiriza na ikibazo gikurikira cyo muri iwacu yabajije yavuze ikibazo kijanye n'abana bakora abaminere ibi bintu n'amakosa nabikubwiye umwana w'umuminere genda bazi benshi kandi amandazi ko mubivuze mu biyizi nukuri leta nikingire abaminere nakubwiye ibyo byose ngo bikizi yabyo ni ibintu by'uko amashengero n'amamoske n'abandi ibintu byo kubyara baguma bavuga muri bavyo Imana izohorera burya iyo ni indicateur ikomeye cyane mbi mu gihugu bajye abantu bigisha kurya ntibazi ko bakora ibyaha kuko yumvira kubyara umwana cyangwa ibarabara ese ngari ubufashije Imana izi mata zigomba guhinduka izi mata bitenuko hanyuma nico kimwe kiba naho ndabitandukaniriza n'aba bantu bajyana abana mu migambwe mu mapolitike bijya n'ibyo twita kuroga abana umwana umuntu we yaje kumugera kandi akamugera ku murongo igihugu cyaraciye ni leta icumurongo ikavuga iti umwana n'ibyo bavuga bati umwana ku myaka munsi y'imyaka 18 hari ibintu kizira ko araba hari ibintu kizira ko yumviriza kubera ntibiri kuri nivo yiwe none mwibaza itrere byagenze gute kugira ngo haba bamwe bita bafirere mwibaza ko babaye kuri itrere abana bakenye muri politike nico kimero nibi byo gukoresha abana bakiri bato serame mishozi ikintu cyose cyoza kivyo nagenda bibutse kandi turetse n'amasezerano mpuzamakungu weya bari ibintu byotuza gushika kumbona kazoza iki kintu cyo kutitaho abana ngo leta icumurongo hanyuma bahabwe none se ko turasaza mu myaka 40 muri mwebwe azobaki agishobora no kuyumvira n'abana bonyene bazoba biyumvira mugabo none bazoba biyumvira iki gerageza wiyumvire bazoba biyumvira iki raisonne bazoba biyumvira iki tugomba rero kugira une réflexion profonde idutuma la génération future zitaba sacrifier kutaba sacrifier rero tubashira mu ishuri bakiga bakadevelopa ajya amavarere d'ubuntu mugabo ndababwiza ukuri je mu mbabarire je ndasenga mugabo nyamara ibintu bituma abantu bagira ibibazo mu isi n'imigwi ibiri n'amadini n'imigambi niyo migwi ibiri iyo migwi ibiri y'abantu urumva bamwe bavuga bati kugira ngo bigarurire benshi bavuga bati bariya ni babi abandi tube turi beza bariya ni babi tube turi beza burya niyo logique bakoresha abanyamigambwe n'abanyamadini iryo ni ntuginjiremo bajya nabi barya bashinga shetani ibyo ni mubizi n'umubibona wajya n'ujayo ngo no hariho n'abatemerera kurongorana n'uko baja baca bakujurira hali none mwumva abo bantu abanyamigambwe n'abanyamadini leta ariwe yo kivuga ngo abantu baca bataza kutwiyumvira ibyo tugira byose no burya umuntu ari muri leta n'abavuye mu mugambwe kumvikana burya nasubira acaba hejuru nusubira urashobora kubivuga uri mu mugambwe ukavuga ibintu bijanye n'umugambwe mugabo maze kuja hajya ukorera n'uwagututse ukorera ukuvuga nawe n'ubuzi batakukunda uramwubahiriza ukamukira urubanza rw'ubutungane bwiza ndabeshe simbeshe c'est comme ça mugabo twebwe abantu bacu gutandukanya umugambwe gutandukanya idini niyo neza ya benshi abantu benshi birabagora birabaroka birabasiga mu guheraheza harageze ikibazo cya nyuma Emma waravuze ndahejeje ni waravuze n'ijambo okay ndavyibutse jewe ivyo vyeshamwe ntavyo nzi rishira hamwe ntavyo nzi mugabo kandi jena niyambari hari barikometse hanyuma kandi baharanira agateka kabo kuko agateka k'umuntu nakosa ririmo ikibintu gutukana ikibintu kuvuga nabi ikibintu kugumura mugabo birababaje abantu batwara yuvuze ibyo badashaka bamwe muri bamwe bavuga ngo ureko aragumura
mugabo ndagenda babwire yuko wari nagateka k'umuntu nta cana kimwe kirimo urakoze.